Yo my people abantu bose muri Edmonton no mu burere bwose bwegereye pembeni ebana hasigaye ro konta roburu yamaze gutangura nayo babwiye ubu birakomeye sana mugende hariya kuri IG yanje muraza kubona ukungene mugura ticket prevent bica bizimbuka abantu bari Edmonton harasha turi kumwe na Mishu n'abandi bantu bakomeye coupe yo ni Edmonton twagiye Montreal yo abantu bo Burundi barundi o cafe abantu bari hariya bavuye mu Kanyosha ngo Bujumbura yose iri hariya Montreal birakomeye sana abantu ba Montreal ya birakomeye ndaje kabisa itariki 27 azoba ari vendredi ikibanza sindakimenya ariko ningaho muri ville ya Montreal sinokubwira ngo ni ku mayira abiri kwa nta manzo ya ariko ni muri Montreal karibu sana batu wa Montreal twagiye Ottawa yo Ottawa muriho namwe ndababwire yuko tumara kuvari aye Montreal Ottawa zoba dushitse sinzi ko ari hepfo canke ari haruguru ico nco ndazi ko ari ville yo muri Canada niyo zoba turi mwese mwigurire ticket mugere kuri IG ya Kigingi Comedy mugure ticket zanyu avant niho biba vyiza ntimurinde kugundana turi kumwe pra yes chuti bakunzi bayisana mu media njuti ya boss the MOS man of strategies giragucyanye bakugonge man of strategies kuri microphone ya mbere ni jewe na manabazaniye ama content turi kuri kukibuga cy'indege Melchior Ndadaye twaje guherekeza nde dusanzwe menyere twaza kwakira abanyamahanga ariko no munsi twaje guherekeza umurundi wacu agiye gukora amateka mu gihugu ca Canada azokora ibiteramo ahantu hatandukanye Alberta ariyo Montreal azokora Edmonton hamwe na Ottawa mu mushigikire sundi n'umukomedien asanzwe akomeye cyane Kigingi Comedy mudukurikirane kuri Sana Media mubandanya mugira subscribe tugiye kuza turabazana content after days mugire subscribe mudukurikirane twagiye naguheruka muri ordinaire nk'ibanje umeze neza urabewe bro nawe wa sa neza kandi cyane urako umuntu yiteguye ivyunguka ndabibona ivyunguka byarabonetse wa iri mu vyunguka yego kabisa werekezwe na debe nibana je kamera zitatu kamera zibiri na iPhone twaye mu vyunguka yego kabisa umeze neza rero je meze bien Kigingi urimo mu bakomedian bakomeye cyane ndetse uburundi bwishimira kuba bufise umaze kugura amatuwa menshi atandukanye ariko kano kanya kabashikiriwe abantu bari muri Amerika ni ku ncuro yawe ya mbere yego umunsi utangura kugira ama process yo kurondera uruhusha canke visa igushikara muri Amerika ni kiye kintu cyakugoye hacigiye kinini cyane yego frame hacigiye kinini hanyuma ntivyari vyoroshe kuko je nibuka yuko demande yanje ya mbere ya Canada niyo muri 2014 numva rero ko hacigiye kinini hanyuma sinasubiriye vraiment kuko je sinigera ndabisaba Landry ari je nijanye nta basubiye kuntumira ca turabihe yego curo basubiye guhamagara bica byaratevye urabibizi kungene vyagiye bigenda kujya vyashikiye abandi nari niko vyashikiye twari yakire turarindira ntibatwankire ntibatwemerere hanyuma za tubona 2020 no kumenyesha yuko imbere yuko ngena mu Bubirigi twatanga gusaba Canada wibaze hata gusaba Canada Belgique ya mbere urayibuka hajya mu bisanzwe byari sanse ko naritegeza kuba naragiye muri Canada ariko naragiye Belgique 2 fois Suède ibiki Canada bitarakunda ariko Imana bishatse ubu ko yakuntu bavuga yuko iyo umuririmbyi agiye canke iyo unari muri entertainment agiye akagaruka ngo abacira inzira nziza abandi ibijanye na raporo yuko wagiye ukagaruka navyo byo byarakonse byaraharuye kuge hariya ya mu bindi bihugu yuko sinzi birashaka kuba bakorana ivyo ntavyo womenya ariko ico oyenzi yuko peut-être kubera nko ku Iburaya vyanyoroheye ubugira kabiri gusubirayo kubera umva naragiye nkagaruka mu bya Canada navyo nibaza yuko sino kubwira vraiment formule iragoye yego twarerekanye yuko maze kugenda handi marge yuko batarampa nagiye mu bindi bihugu ariko hariho nabandi n'abaronse batarage n'abaronse batigeze bagenda muri yo Belgique urumva umuntu akara dukurikirana arashobora kugira byinshi atahuye kubijanye na comedy mu Burundi kano kanya ubona igisata c'ibitwenza canke c'abatwenza ubona cifashe gute hoba hari terambere bien sûr none iki ni kimenyetso ko ari terambere no kuvuga yuko turayije gukora igiteramo kuri Messi mwarabonye ko vyagenze amateka baranditse dutera iteka igihugu cyane ko twatumiye abanyarwanda barabona yuko dufise comedy industry komeye cyane isumba ni iwabo kuko twebwe twegeranye ibihumbi 5 by'abantu bitandukanye na show abera hariya murabizi ko bagirira maximum ari 2000 urumva rero yuko
niteka rero nubuye nsubiye kugenda muri Canada nifuze yuko ejo mutima nawe azogenda kandi byose birashoboka kera ha uragenda Farias na Kidumu ubu Daboje Aragiye muri iyi minsi agenda Kigingi ejo naho Gasore Ildefonse Mutima n'abandi bose bazogenda Araure urabizi yuko so weekend azokubita Kigali muri Gen Z nikimenyese ejo niya bishobora urumva bari mu Bubirigi bazovuga ati uriya mutipe wa mupeti yica mu Rwanda ninde kuko je nibazosubira kuntumira nagiye za Gen Z wase kubica oya barabizi ko ara petit frère oya jewe umviriza ndabikubwire Landry barabizi ni ibintu basanze bazi yuko uyu mwuga si wo twigishwa barabizi ko tuza tuje gukubita kabisa ndagugeze cyane ku rugendo ugiye kugira kose ubwa mbere usohotse cyangwa ubwa kabiri ariko muri Canada ngo wavuze ko bigoye biravugwa ko ufise abavyeyi muri Canada famille iri muri Canada hari ikintu aho bihuriye na gato ko bari bo babatumye ndonka cyangwa bagize effort avuga ati bana umwana wacu tugira akantu oya deja jewe ntumiwe n'abarundi n'abanyarwanda ntumiwe n'abantu bategura evenementiel n'abantu batumiye abandi ba artiste batandukanye mwagiye mubona Kenny Soul turanyuranwa azokora igiteramo ciwe cyanyuma samedi ndiko nkora Edmonton watumiye Kenny Soul niwe yadutumiye ariko mo bien sûr n'umanager wanje muri Canada bagiye hamwe aho bihuriye umuvyeyi wanje ahubwo ni chance ngize sanje kumuramutsa na mutoyi wanje n'abari ariko je ngiye mu vyakazi hanyuma bien sûr urumva mu byakazi nzobinginga ni makanya ndamutse mu bibi yego yanyonkeje nawe imyiteguro imeze gute ko ari harakanye cyane hari imipira 3 sivyo sinahora ngenda mpetse jewe nahora ngenda nkwega bimwe byagucyaye nkasanga bindemereye gusa aha rero harimo imipira harimo amakola harimo amagenouillere harimo ibintu byose bane ubwoba gose yego reka tuje mu mwiterambere ry'igihugu uyu munsi mwebwe mukora ibitwenza abakomedian muri ko murasoka igihugu ndifuza kumenya urugendo rwa Kigingi rugiye gufasha iki igisata c'abatwenza mu Burundi urugendo rw'iwanje rugiye kwerekana yuko bishoboka icambere yuko nuwundi wese abishobora nuwundi mu artiste wese abishobora hanyuma nkuko nabikoze mu Bubirigi nubu ni kwa kundi nyene kwerekana yuko bijya abazungu batwiyumvira ko bakima amaviza ba artiste bibaza yuko yego turashobora kugenda tugakora tukagaruka tukerekana ivyo twakoze tukariye amakori mu gihugu tukagira ante je nibaza yuko nivyo ni kimenyetso ciza kirakuza d'abord hama niyo twashika hariya abanyarwanda bazobaza abarundi ati mugiye ati tugiye kuraba umurundi abakenya ati nibiki ko abarundi mushusha ati tugiye kuraba umurundi no mu murundi aravugwa iyo weekend Edmonton abantu bazovuga ati hari umurundi yaje turi kumwe na Mishu uravyumva Mishu nibaza ko tomuzi uracari muto n'umuntu yadutanguriye comedy horo wumviriza kuri Rema FM umuntu yavuga ngo jewe niko ngo ndambwira ngo Rudoviko ngo nako kaca gashira muri ntuze ngo bikaryoha ujya n'umuntu w'amateka cyane mu grand frère wa atari sana nawe nyina azodutera iteka zoba ari muri iyo event urumva yuko abantu bari Edmonton bazobona na show ikomeye sana no kuvuga legend wa kera natwebwe amaraso mashasha bizoba ari ibintu bikomeye ego Kigingi murakuze muri uno mwuga ndetse turifuza kubona iterambere no kubandi biciye kuri Kigingi hariho gahunda nkuko wabigeze kubinyemera kenshi wenda bikwibutse urageze kumbwira yuko uzoba gutegura ikintu uribuka byaciye bizamo ko haciye muri ibi muri ariko reka ndakikubwire 2024 hakuna blague Landry nagenda kumenyesha yuko ibi bintu byose tubona ubu uye birarangiye umwaka wa 2023 birarangiye yuko baba bari hariya bafashe telefone bakabona Landry promoter ibirori amashugwe ubu tubijanye Kanombe tugiye kuri iriya mbuga ni iwacu noneho barabizi narabivuze kuva kera kuko nuko nkunda kubibabwira n'umukozi wo mu nzu mu guhamagara umutwara muhira avuga mabuja hariya rero ni muhira atangiye kuba n'abanyabujumbura bakera bahabaye rero hariya tugiye kwakorera cyane ibiteramo by'iwacu tugatwara aba artiste bacu tugakora ibiteramo by'abarundi by'amahera makeyi abarundi bagashora kugira access twese tukagira rimwe biroroshe imipaka iruguruye ibintu bimeze neza ikibazo cyanje ugiye guhura n'abantu batandukanye bavuga indimi zitandukanye witeguye gute gukora comedy mu ndimi z'ikirundi ugiye kugira abarundi gusa bajya abantu badatahura indimi oya jewe no kuri sinobesha urugero tukiriko twebwe jewe cyane jewe nkinira abarundi n'abanyarwanda
Sinza ngani beshere vraiment ngo muri sare hazoba ari abazungu ngo ngene ngo ya ma people ya nta ma people nimwe tugiye mu Kirundi ati murawe bantu bo ngaha muraho hanyuma rero abarundi barafite ko bantumiye barashaka kuvyumva ndabaye nostalgie ndabashira ivyo muhira ndabashira ivyo ngaha bwa buzima bakuriyemwo hanyuma ariko ivyo ariko ntivyigera bibura razi ivyo uvuze n'ivyo sha hari abantu baba baragize mariage n'abazungu hariya barabazana hama kamusigurira none ko bari umugabo we bavyaranye aramubwira ati shiri biragoye guse can you baska hari miji ho bari miji ngaho ugiye guteramisha naho hariya ngiye nzokora igitera mu mavira 3 Edmonton niyo nzohera so samedi le 21 le 27 vendredi Montréal gitaramo kirindiriwe n'abantu benshi cyane gose Montréal aya abarundi abo ndamuje ba diaspora bari Montréal kabisa Montréal hamwe na Ottawa na nyene barindiranye igishika cinshi Quebec batubabare ntibyakunze hanyuma zoshangaruka le 29 niho nzoshika Bujumbura zoshika ngaha amavuzo 29 yego twentwereka ko kwifuriza amahigwe nkuko mubikora uramaze kubitwereka kenshi ko bishoboka naho biteba ariko biratinda bikaba icambu ca Sabi mugarimba yeje gukora aheruka gukora yaravuze ko biteba ariko bigatinda bikaba visa twarayisavye ariko finally birabonetse ndifuza yuko ubwira abantu ko adukurikirana bakurindiranye gishika muri ivyo bihugu vyabo hariya kugira bumve ko KIGINGI abazire ndetse kandi vuba cyane bari kumwe nabo. Okay, ngomba ko dukora video zitatu kandi uraza kuzima. Sivyo? Uraza kuzima. Okay. Video ya mbere tugire tuyikorere Edmonton. Turaba kamera yihe ninda yimpa ni wewe. Okay. Sawa, nibegerane. Okay. The KIGINGI the superstar. The bere wa Burundi. Yo my people bantu bose muri Edmonton no mukorere mu burere bwose bwegereye pembeni ebana hasigaye ro konta ruburu yamaze gutangura nayo babwiye ubu birakomeye sana mugende yari kuri IG yanje muraza kubona ukungene mugura ticket prevent bica bizimbuka abantu bari Edmonton harasha turi kumwe na mission n'abandi bantu bakomeye coupe yo ni Edmonton twagiye Montréal yo abantu mu Burundi o cafe abantu bari hariya bavuye mu Kanyosha ngo Bujumbura yose iri hariya Montréal birakomeye sana abantu ba Montréal birakomeye ndaje kabisa itariki 27 azoba ari vendredi ikibanza sindakimenya ariko ningaho muri ville ya Montréal sinokubwira ngo ni ku mayira abiri kwa nta manzo ya ariko ni muri Montréal karibu sana batu wa Montréal twagiye Ottawa yo Ottawa muriho namwe ndababwire yuko tumara kuvari aye Montréal Ottawa zoba dushitse sinzi ko ari hepfo canke ari haruguru ico ndazi ko ari ville yo muri Canada niyo zoba turi mwese mwigurire ticket mugere kuri IG ya KIGINGI Comedy mugure ticket zanyu avant niho biba vyiza ntimurinde kugundana turi kumwe pra Gabisa zonzozi kwa KIGINGI mukurangiza hari amashiremwe menshi tukunze kubona muri ko murakorana urumwe mu bantu barunka ama kontra menshi y'amashiremwe hano mu Burundi kugira bashobore ko abanyagumanitsa najya nawe winjira kuri airport reka abantu bavyumva badukurikirana winjira kuri airport Merkiro ndadaye umuntu wa mbere akwakira ni KIGINGI ari muri rivyi kazi Clementine ndazi ngiyani we yamucometse KIGINGI hose abahari naragiye ruguru hose uburi hose ubuhari ni imana wa ndifuza kumenya hoba hari amashiremwe barafashije kugira runo rugendo rugende neza turi gufasha tusanze dukorana nzobandanya nkora ndi hariya n'ibimenyetso byose nabitwaye imipira ibiki vyerekeye ibanki ya mbere mu Burundi murayizi ni KCB Bank Burundi n'ubuye ngiye hariya kubwira abantu bari muri diaspora yuko dufise diaspora account dufise ukungene bashobora kwigurira ibintu vya mortgage no kuvuga kwigurira amazu bari hanze biroroshe cyane no kuvuga jewe akazi karabandanya hariya nzobandanya nkora kuri urumva yuko ibanki KCB yari yumviriye abantu bari hariya mu gusozera ndetse ndo tuzashobora kuba ukuri ntwavucererwa ariko vy'indegura bimenyereye singajewe ntararenga umupaka ni kuri question y'ikintu ugeze kwemerera abantu yuko uzovuga ndakora ama comedy mu makartier nakubwiye 2024 mon frère ndakubwiye yuko werindira ngaruki nari mfise igiteramo nari nifuza kugira le 22 sivyo ariko hacaza mu idiri ya le 25 ahantu muri Canada musana nogarutse le 18 ntibizoba bigikunze kuko sinshobora kuza hasigaye insomene ngo ntegure nga bisaba kurondera Landry unshigikire na unshigikire nje ku maradiyo sigaye isomene imwe ushiramo imisi ibiri yo kuryama kubera ubwenge bwa yaze decalage no kuvuga yuko biragoye sasa rero naciye mvuga nti reka dufate umwaka tubireke nacu umwaka uhere hama umwaka dutangurane programme ndende gose izobi ikomeye cyane harabo twamaze kuvugana ama restaurant atandukanye izoba ari VIP normale moyenne urabibona bizogenda voilà akajambo kamwe kwa mama yake kugira
mama yake aratinya kamera kandi yasabye yuko mutamushiramwo ngire ngende kumuha igihage yabaye hit atarazwe yabaye hit ukivuga ati Jeffis umugore urumva hari abonye ko inyige jari nakunda urumva rero tugire dusezerane ni ryambere ndamusize MY yego nizere ko atabantu bazoguma bigera hariya mukinaniramba kandi ndababwiye yuko inkuba ikibakubitira ku rugo rwanje Imana ibahezagire sana merci asante sana urugendo bwiza asante sana safari njema eba none yayishizega si hariya